Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika, umugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, muri ku mugabane wa Afurika mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, Malawi, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ya Generale Alain Guillaume Bunyoni. Biramutse gute magara ya Generale Bunyoni yoba yifashe gute? Umukobwa wiwe Darlene Bunyoni akuye agahuzu kunyo aho akuriye neva inkoni ku gishitsi, aho rero yatangaje amajambo akomeye cane, amajambo benshi batanguye kuvuga ko vyinshi nyuma yo kumviriza ivyo Darlene Bunyoni umukobwa wa Bunyoni yaciye ashikiriza. Ngo vyoba vyagenze gute rero? Navyo turabibabwira muri aya makuru. Nayo kandi abagumyabanga bo mu mugambwe CNDD FDD inyuma yaho basesanguriye amajambo Reveriyano Ndikuriyo yashikirije kuri Generale Alain Guillaume Bunyoni, batanguye kuvuga ko neva ivyo yakoreye Generale Alain Guillaume Bunyoni ari ubugome, ububisha, ubupegito ngaha mu gihugu c'u Burundi. Batanguye kubona ko iturufu neva yakoresheje kugira ngo afunge Generale Alain Guillaume Bunyoni burya ngo ntago yigeze ashaka kumutembagaza ku butegetsi. Bunyoni ngo nta nubwo yigeze ategura uwo mugambi canke kwica umugambi wo kwica Varisito Ndayishimiye nk'uko baciye babimwagiriza muri sentare. Ngo ni iturufu Generali Majoro Varisito Ndayishimiye yakoresheje kugira ngo apfunge Alain Guillaume Bunyoni, hama Ndayishimiye abandanye yikorera ivyo yishakiye mu gihugu, abandanye yica nabi igihugu, atakindi gihanganye gishobora kumuvuguruza canke kumukebura gihari ngaha mu gihugu. Ngo bivanye nuko Ndayishimiye yakora amakosha, Bunyoni akamwereka ati have sigaho wikora ibijya. Ngo ivyo vyatumye Varisito Ndayishimiye arondera ukungene ashobora kwagiriza Bunyoni kuba yarashatse kumugandagura, kuba yarashatse kumwica, kuba yarashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Aca amwegekako, amuremerekako iyo dosiyo, amuremekako inkoni ishushe kugira ngo babandanye bamupfunga. Vyoba vyaragenze gute rero? Bunyoni burya umugambi wose inyuma yaho Reveriyano atangaje amajambo y'ico bahoye Bunyoni, y'ico Bunyoni yakoze, yavuze kuvuganira abantu vyonyene, abantu bari bariko bararemekwa ko inkoni ishushe, Bunyoni akaja kubasabira imbabazi. Ivyo nivyo Bunyoni yazize. Vyoba vyaragenze gute? Abo bantu ni bande? Ninde wafashe iyo ngingo? Reveriyano Ndikuriyo mwaramwumvije yivugira ko ngo mu mugambwe ngo bari bazi neza ko Bunyoni agomba gupfungwa, azopfungwa n'ivyateguwe na Varisito Ndayishimiye. Ivyo rero biraboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bariko barasaba bagatakamba bavuga ko
Bunyoni arembye kandi biboneka ko hari umugambi wo kumugandagura, inyuma yaho babona ko Bunyoni aramutse asohotse ibohero ibintu vyohava bimera nabi cane. Ndayishimiye yazohura n'ingorane, abagize uruhara bose mu kuremeka inkono ishushe kuri General Alain Guillaume Bunyoni, abo barashobora guhura n'ingorane zikomakomeye cane, aho bashobora kubazwa imvo bahenze abarundi bakarementaniriza General Alain Guillaume Bunyoni gushika bamutaye mw'ibohero. Kuri kino gihe rero umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni, Darilene Bunyoni, nawe yakuye agahuzu kunyo, yakuye agahu kunyo nk'uko babivuga, aravuga yavuze, yashikirije amajambo akomeye cane kuri Varisito Ndayishimiye, amwereka ko ivyo bariko barakora, ivyo barementanyije vyose, naho bakica umuvyeyi wiwe, yatomoye neza, aravuga ko bariko barashaka kwica umuvyeyi wiwe, umuvyeyi Alain Guillaume Bunyoni, papa wa Darilene Bunyoni n'abandi bana bavukana. Yatomoye aravuga ko biriko birakorerwa umuryango wa Bunyoni, amatunga yiwe barayafatiriye yose, kuva ku mirima, amatongo, inyubakwa, amapare n'indi mitungo, ubutunzi yari afise iwe muhira harimwo ibikoresho, intebe, ibitanda, imatera n'ibindi bigiye bitandukanye, utubati, ibirato, vyose barafashe baratwara barajana. Ivyo biboneka ko ivyo Varisito Ndayishimiye yaciye ategura umugambi wo kwica umuvyeyi wa Darilene Bunyoni, ko niyoramuka apfuye, Darilene nikavuze, ni umuvyeyi we niyoramuka apfuye, bazohangana kuva hasi gushika hejuru. Ivyo rero Darilene Bunyoni ariko aravuga ko agiye guhangana n'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye mu gihe boramuka bagandaguye umuvyeyi wiwe, bikaba biboneka ko bigiye gukomera, ibintu bigiye guhindura isura ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Hari benshi rero mu bagumyabanga nabo bashigikiye Darilene Bunyoni. Varisito Ndayishimiye arabandanya kuvuga ko arabandanya guhenda abarundi, kandi biboneka ko ivyo bihendo vyose ari uguhenda abana. Amajambo Varisito Ndayishimiye yama ashikiriza ngo biraboneka ko harimwo ububeshi bukomakomeye cane, ubwo bubeshi ariko arahendesha abenegihugu, aho muri kino gihe avuga ko ariko arimba ubutare, akimbura akajana kugurisha mu Bushinwa, ubwo butare ngo ntago buzomara kabiri, buzohera hama igihugu c'Uburundi gisubire hasi. Ubwo butare kandi biraboneka ko bazocisha kuwepfo bagashira kuw'inyuma abo bategetsi. Kuri kino gihe bariko baridoga ngo idorari ryahora rivunja amahera 8,000 y'amafaranga y'amarundi, ngo kuri kino gihe ngo ryakorotse, ngo ririko riravunja amahera 6,000 y'amarundi. Ngo vyose kimwe ni ingorane zikomakomeye cane, ivyo vyose bariko barashikiriza ngaha muri kino gihe. Niyo iryo dorari ryaca rikoroka, ntaho bizopfa bivanye, igihugu c'Uburundi ntaho bizogishikana, kuko harimwo abasuma benshi, abanyonyezi. Igihugu c'Uburundi kudatera imbere suko gikenye, ahubwo kirafise abasuma benshi, injiji nyinshi zitasomye inkandagira bitabo, nizo zihabwa ibibanza bikomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, kugira ngo batunganye ibisata vy'igihugu canke ivyega igihugu, barashiramwo inkandagira bitabo, akaba arizo zijamwo ngaho zigatobanga igihugu c'Uburundi, hama gutera imbere bikanka. Ushiramwo imbonerakure ukaziha ibibanza, imbonerakure zitigeze zihonyoza n'akarenge mw'ishuri. Ivyo vyose ni ingorane ku butegetsi bw'igihugu cacu c'Uburundi, aho rero biboneka ko bigomba
gukosorwa canke bigahinduka mu gihe bitohinduka ngo n'ubundi ntaho igihugu cacu c'Uburundi kiriko kirava ataho kiriko kiraja kiri mw'ibarabara rija mu kinogo kugihamba nk'uko abanyapolitike benshi bagiye bagenda babishikiriza. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda s'abonner canke ufyonde suivre flow niba ari icongereza. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Ntimwibagire gufyonda partage canke share mubisangize n'abandi kugira ngo baze bararonka amakuru mwene nk'aya tubashikiriza. Nagahwane ndabikebanuye.